sinzi igituma mwama bashyizeko ino titre ngira ni kubera mwabonye iriko iraba mu karere ariko ugiye kubiraba si ibiriko biraba mu karere gusa ngira ni nka Afrika yose. Sina na Afrika gusa ngira ni no kw'isi no mu bihugu bindi bitandukanye hariho impinduka zigenda ziraba, bivanye ngira ngo n'ubutegetsi buba buri muri ico gihugu. Turavye nko ku Burundi, turavye nko muri Tanzania dufate muri aka karere Uburundi buherereyemwo, ibiriko biraba muri Tanzania, ni ukuvuga ko umuntu wese avyihweje akabona uno munsi Tanzania ukuntu iriko irarumba, ukuntu iriko iraka, ushobora gusanga ari abantu bake bari kuvyibaza, kuri uno musi yuko Tanzania yogera muri rurya rugero igezeko uno musi, yuko hoboneka yuko hariho abanyagihugu bashobora kwerekana agashavu nka karya, bagakora ibintu nka birya, ni abantu bake bashobora kuvyibaza. Wagomba ukava no ngaho ukaraba muri za Cameroun ibiriko birahaba, ivyari bimaze imisi muri za Cote d'Ivoire, ivyari vyarabaye muri za Madagascar, oh, n'ibishobora kuba mu bindi bihugu vyose kuko ntawokwijajara, igituma je mvuga nti ntawokwijajara, naho ntakunze kuvuga ibintu vyinshi cane ku vy'igihugu kimwe kimwe, kuko igihugu cose kirafise ukuntu citunganije, kandi kirafise ama realite yaco buri gihugu cose. Rero kenshi uri nk'umurundi ukavuga uti ngira ninjire mu vya kino gihugu ngombe kugira ama analyse menshi, novuga nti rimwe na rimwe woshobora gusanga wihenze kuko igihugu cose kirafise uko gitunganije, kandi kirafise ukuri kwaco. Ariko gusa ibibereye muri Tanzania bishobora gutuma hari abantu bibaza vyinshi ati ko uriko urabiraba Tanzania atari igihugu gitekanye, ivyo kiracamwo uno musi vyagaragara yuko umengo, ni igihugu ari iryambere bibaye bino bintu biriko birakibako. Ariko rero ico uca ubona ni kimwe, ni resultat z'ivyo intwaro zagiye zirakurakuranwako canke intwaro bafise uno musi, ni resultat y'ivyo yagiye irabaha, ku buryo abanyagihugu batekana nubwo hari hamaze imisi havugwa ibitameze neza, ibijanye n'ama opposition ko batariko bararonka akanya gahagije, ko hari ibiryo abanyagihugu bipfuza mugabo ubutegetsi buhari ntiburiko buraborohereza, ko bapfunga batavuga rumwe n'ubutegetsi, abandi bakanyuruzwa, ko hariho n'umu opposant amaze igihe kinini apfunzwe. Mugabo ivyo ntawari kwibaza yuko ku munsi w'amatora vyoca bivyuka, ugasanga muri Tanzania birabaye kuri urwo rugero rugeze hariya. Rero ibi ni vya bindi, iyo ufise abanyagihugu ukabona ko uri ku butegetsi, urashobora gukora wowe ivyo wipfuza kome nk'uri kuri pouvoir, ugakora ivyo wipfuza, ugakora ivyo ubona vyokworohereza, canke ukarondera no guhatanira ubwo butegetsi kugira ngo witoze wenyene worohewe, iyindi migambwe mutavuga rumwe ugashobora kuyikaruma canke ugashobora kuyishira ku ruhande, canke ugashobora no kuyizivya, ugashobora kwibaza yuko vyaheze. Kubera muri Tanzania nimba hari hamaze imisi havugwa ibihuha ko hari imyiyerekano mugabo ukabona abanyagihugu batekereje, mugabo ku munsi w'amatora aho uja mu matora bakaduka baturira ibintu, bakaduka basambagura ibintu, igisirikare kikaja ku ruhande rwabo, abapolisi bamwe bamwe bakaja ku ruhande rwabo, si ibintu biba bije ubwo nyene, ni ibintu biba bifise igihe bimeze uko, ugasanga abanyagihugu babibona, kubera ubwo bwoba bafise ntibashobora kubivuga, ntibashobora kuvyerekana, mugabo muri bo ugasanga birimwo barabibitse. Kubera vyonagora no kuvuga bati none muri Tanzania ninde muntu yabahamagaye ati ntimuje mu matora mugire imyiyerekano, ku buryo abantu bose bashobora guca bamuyoboka kurya, hanyuma warabatwara ubona ko bavyina, bashimira ko ariko abakorera ivyiza, mu kanya gato ukabona baramuhindutse bagize reaction nk'iriya. Nawe uca wibaza rero uti none bano bantu ubwo hari batwawe kuri uno muntu bari bishimira ko ariko arabakorera ivyiza, ko bamwe bamuhaya, peut-être bamuhaye yuko ariko arabakorera ivyiza n'abari mu ruhande rwiwe, abandi babona ibitagenda neza bari barabuze aho bavugira canke bari ngaho batekanye. Ibi uciye ubona abasoda canke hari igice c'abapolisi gishika bari mu myiyerekano, ni ukuvuga baba bamaze gutahura ibiriko birabera muri ubwo butegetsi, kubera amabanga menshi burya abafise igisoda nubwo haba hariko hatwara abo basivile, ariko igihugu n'ubundi kirindwa n'abasirikare, mugabo abasirikare baba bafise amabanga atari make y'ibibera muri ubwo butegetsi, bashobora kuba bagira ico babivuzeko, muga kubera umengo uburenganzira bwabo burafise aho bugarukira, atari umwanya wose bashobora kureyagisa canke bashobora gutanga ivyiyumviro vy'iwabo, ugaca usanga bari ngaho baratekanye, mugabo hageze amorosage yonyene ishobora kuba abanyagihugu bakirevolta, ugasanga ba basirikare bose bagiye ku ruhande rw'abanyagihugu. Rero naho uca ushobora kubonera ubwo butegetsi buba buhari ikintu buba buriko burakora muri ico gihugu. Ahubwo jewe bica bintuma kwibaza, nimba tubonye uno musi muri Tanzania bimeze kurya, kubera womenga muri Tanzania nta kintu woshobora kwagiriza ubutegetsi uti bari babuze ikintu
ibintu vya ngombwa, ndavuga nk'ivyo mu Burundi baba babuze, ivyo mu Burundi twidogera ko tudafise, muri Tanzania wosanga atavyo bafise cane, uretse yuko bariko bavuga bati reka rekura abandi bitoze, reka bo kwidegemvya mu kuvuga canke ko abandi banyepolitike bose boshobora kwitoza. Mugabo mu Burundi ugasanga oh, ivyo woshobora kuvuga yuko umenga biranahari, naho atari cane gose, muga Tanzania ikaja abanyagihugu bakaja mu myiyerekano kurya ku musi w'amatora. Ahubwo je hagera aho niyumvira, mbega mu Burundi naho abanyagihugu bafise imyidogo y'ibintu bingana ukuri aho babuze, mugabo bakari ngaho batekanye, uno musi Tanzania ikaba ivyutse ku rugero nka rurya, mu Burundi naho hashobora kuba iki? Umusi abanyagihugu bosubira kuvuga bati harageze ko duhagurukira uburenganzira bwacu turonke ivyo dusaba tubona leta itaraduha, vyoca bigenda gute? Wabivuze uti abarundi ntimuryame umugono, abarundi novuga nti bobo ntibaryamye umugono, kubera ngira ngo yaba mu Burundi ari abantu novuga nti barashuha cane gose, ibi vyabaye muri Tanzania biba vyabaye mu Burundi kuva kera. Biba vyabaye mu Burundi kuva kera uravye imidogo bafise, kandi hari ivyo vyinshi bashoboye kurengera bakavuga bati turavyihanganira, mugabo biguma bigenda kuri wa murindi nyene, nta gihinduka na kimwe gihari, kuko abanyagihugu baho bari ngaho baratekanye. Ugaca ubona rero na perezida aba ahari, amajambo usanga agenda arashikiriza canke abategetsi baba bahari, amajambo usanga bariko barashikiriza ntabwo ari amajambo wovuga uti aratanga ihumure ku banyagihugu bugarijwe n'ibibazo bingana ukuri aho, mugabo abanyagihugu bakaba ngaho batekanye. Rero kenshi iyo umuntu aba ari ku butegetsi, ibihugu novuga nti biri imbere, nimba wari witweje ikiringo c'imyaka 5, muri iyo myaka 5 akabona hari ibintu bikeya vyashoboye kukunanira, hari ahantu badashobora kukwihanganira, bavuga ati trop c'est trop, nuhave ubise abandi, kubera ushobora gusanga uti nta citwazo na kimwe ufise cotuma uvuga uti hano hantu je nananiriwe ngaha, nanejwe na banaka, canke nanejwe na naka, icatumye kinaniza n'iki n'iki. Bon rero nko mu Burundi hoho ugaca usanga igihugu kiramaze imyaka 20 gitwarwa n'umugambi umwe, mugabo abarundi imyidogo bafise uno musi gushika 2025 ni imyidogo myinshi cane itagira inyishu. Ugasanga kuva 2020 harabaye ingorane z'igitoro, ingorane z'ifumbire, ingorane z'amahera mvamakungu, muga ivyo ntibiratora inyishu gushika uno musi, abanyagihugu bari ngaho baratekanye. Woshobora kwibaza gute abanyagihugu boshobora kwerekana akababaro kabo, vyoshobora kugenda gute? Tuvuze ivyo kuvuga canke kubona abanyagihugu bashobora kwi-exprima mu kuvuga, opposition ko yoba ishobora kuronka uko ivuga, canke abamenyeshamakuru bashobora kuvuga bisanzuye, je sinibaza vyo ko boshobora kubivuga mu Burundi yuko binahari, uretse yuko n'abari hanze y'igihugu bashobora kugira ico bavuze, hari n'ibindi bihugu vyovyo usanga ngira n'abari muri opposition batari mu gihugu cabo bibagora kugira ico bavuze. Muga usanga abanyagihugu baratekanye, ivyo baravyemera gutyo, muga ugaca ubona abandi banyagihugu bavyuka mu kanya gato, habaye akantu gatoya nko muri Tanzania canke uravye muri Cameroon. Muri Cameroon waratwaye imyaka 43, bose bamuhayagiza, hari n'abemera yuko yoba yatsinze, muga araba ku musi sentare ibwirizwa nshingiro yemeje ati niwe yatsinze, urabona ibiriko biraba muri Cameroon. Muri Tanzania ho nta no ko barindiriye ati bavuge ivyayo matora, ntabwo barindiriye bati amatora ahere, umunsi w'amatora niho ahubwo berekanye yuko ati ubutegetsi buhari bwarananiwe, ntibwadukora ivyo dushaka, nimurabe mutubise. Rero wowe ushobora kwibaza canke nkakubaza wowe nyene mastermind, ubwo butegetsi woca ubona gute? Wobuhanura iki? Mbega ubona ibiriko biraba muri ivyo bindi bihugu, ugaca ubona mu Burundi naho ukuntu bimeze, woshobora guhanura ubwo butegetsi buhari, woshobora kubuhanura gute? Uravye reaction z'abanyagihugu mu bihugu bitandukanye bagenda barakora uno musi, wowe ushobora guca ubahanura gute? Naho rero umuntu ashobora kwiyumvirira, mbega twoshobora gukora iki kugira ngo Uburundi ntibuje kubigwamwo nk'ibindi bihugu biriko hariho warahejeje kuvuga Sinduhuka ati izi ngorane Tanzania irisambuye, umugambwe iyi CCM irisambuye. Ivyo gusambuka k'umugambwe je novuga nti nta naho vyonambabaza ngo umugambwe urasambutse. Ikibabaje n'igihugu gisambuka, umugambwe urasambuka, nta mugambwe wamaho, imigambwe irasambuka igahera hakaza iyindi, kandi umugambwe ugakora vyiza gusumba uwari uhari. Uko umugambwe wogomba ugasambuka mu gihe biwunaniye gutunganya ivy'igihugu, kuba umugambwe udashoboye gutunganya ivy'igihugu wonyene indani ntabwo uba witunganije neza.
abanyagihugu bashoboye kubona umugambi uja ku butegetsi kubera wawe n'abanyagihugu. Abanyagihugu bati muje ku butegetsi baragushimye, baguciye barakudahuka nyene ukagenda bagatora uyundi. Umugambi wo gusambuka ntaco bitwaye, ahubwo gusambuka kw'igihugu. Kubera ko imigambwe kenshi usanga iri ku butegetsi ibugumako imyaka 10, imyaka 10 bo nyene kubona yuko ivyo bariko barakora gusambura igihugu, bakarindira yuko umunyagihugu ashavuye afata imiriro agaturira ivyo umunyagihugu wewe mu mutwe kubera aba ari harose ashobora kuvugira, wowe uramurengeye, uracungerewe, aranakubaha canke aragutinya. Mugabo mu gihe harose ukuntu ashobora kureyagisa nuko nyene umunyagihugu areyagisa. Ntaraba ivyubatswe nuko vyubatswe mu makori yatanze canke mu bindi bihugu, mu bindi igihugu cagiye kirarondera, we akenera kukwereka ati warandenganije. Kukwereka ndakwereka ko wandenganije, n'ivyo yari bimfitiye akamaro ndemera kubiturira muga ndakwereka yuko wandenganije, kuko niho avugira. Rero niho abantu imigambwe mwimwe baba bari ku butegetsi canke abategetsi bamwe baba bari ku butegetsi ariho bihendera, urabona ko utwaye igihe kinini, peut-être abanyagihugu barakwihoreye, ivyo uriko urabakorera vyose barakwihorera, mugabo baramutse bareyagisa bimwe bubaka vyose babisambura mu kanya gato. Niho uca ubonera rero abanyagihugu wabatwaye neza canke wabatwaye nabi. Ico woba warabakoreye ciza cose ugasanga baracononye kubera hari aho wabarenganiye utashimye kubumviriza. Rero ibinye vyobera isomo buri umugambwe wose canke buri mukuru w'igihugu yoba ari ku butegetsi ukuntu ashobora gutunganya igihugu cawe. Kubera hariho ibihugu bitunganya ibihugu vyabo, ugasanga baramaze n'imyaka myinshi ku butegetsi banakuranwa, muga ntihagire igihe abanyagihugu batorera ibintu mu buryo nka buriya. None abandi bo bishika gute ukamara imyaka n'iyindi ku butegetsi, mu nyuma ugasanga hageze igihe abanyagihugu barakwivyukiranije. Vyavuye kuri abanyagihugu nyene canke vyavuye kuri wewe nyene uri ku butegetsi? Ni kwa kundi rero umuntu ashobora gutwara kubera abanyagihugu bamutiye ico gihugu, arakibayeko akabona yuko umenga bakimuhaye eternellement, agashobora gukora ivyo yishakiye vyose, mugabo atibaza naho mbega umunyagihugu yoba yiyumvira iki? Noshobora guhindura iki kugira ngo umunyagihugu nawe abone yuko yorohewe canke abone ko yisanzuye? Bo nico je nagomba kuvuga, mugabo twebwe nk'abarundi kuba tuhari, hari ivyo dushobora kubona yuko bitameze neza, hakaba kurimira kuri urwo rwiri, ugashobora gushimagiza uwo mugambi uhari, ko uriko urakora ibi n'ibi n'ibi, mugabo we nyene indani ugasanga hagati yawo we nyene indani ntibimeze neza, urabona ko adinabeza hari ivyo bishobora kuba vyaramucanze, hoba impinduka, dushobora kubona tuti harakeneye ko hoba impinduka, kandi bishobora kugaruka ku munyagihugu we, ingorane mbi ziza kuba mu gihugu ziba ku munyagihugu ari wese zidacaguye. Imiryango abasuda bari muri Tanzania novuga ntibarashoboye gutahura umunyagihugu arico. Kubera barya bari mw'ibarabara harimwo abana babo, harimwo bene wabo canke harimwo barumuna babo. Kandi no ingaruka ziba ku munyagihugu mutoya, n'uwo mwana w'umusoda canke umwana w'umupolisi bimugarukako co kimwe. Rero kwemera ati dushobora gushigikira uruhande runini, ko harya uri umusoda, abasoda, abapolisi ntibaba bahari, sinovuga ko baba bahari ku bwa perezida, ego baracungira umuperezida ahari, mugabo bahari ku bw'igihugu cose. Ntibashobora gucungera kwemera yuko igice gito arico kibaho neza, hanyuma igice kininiya kikabaho nabi, kubera ubwo butegetsi bwaba buriko burakora ivyo abanyagihugu budashima, babategeka kugenda mu barase bakavyemera nk'intama, canke bakavuga bati no, ico abanyagihugu bariko baravuga barakwiye kwumvirizwa, iruhande yuko twoja kubarasa ahubwo bokwumvirizwa. Mugabo bishobora guca bitandukana no mu Burundi, baraguha itegeko rasa naho ugapfa kurasa, umuntu agapfa kurasa uko nyene, ukibaza ubwo bunyamwuga umusoda yoba ariko arakora canke umupolisi yoba ariko arakoresha, kubera umunyagihugu ariko ararekarama ivyangombwa mu gihugu, ntibiza kuri uwo munyagihugu wenyene muto muto, n'urya mwana w'umusoda, n'urya mwana w'umupolisi arabironkako. Rero tugifise abantu bashobora gutahura yuko aba akeneye gukingirwa gose canke abafise uburenganzira bwo kubaho neza kari abo bari ku butegetsi, kuko usanga ari ico gice gito, igice kininiya naco c'abanyagihugu bato bato ukamenga bobaho nabi, kandi n'abo bategetsi bahari bahabaye kubw'amakuru y'abanyagihugu bato bato baronka. Kuba abategetsi bobo niga ko usanga n'amakori bayatanga mu vyo bakora canke mu vyo badandaza canke mu vyo bakura hanze y'igihugu. Muga umudandaza wese ariko aradandaza ibintu bisabwa ko atanga amakori kugira ya leta ibeho. Iyo leta yibagira rero ko ibeshwaho n'abanyagihugu, ikaza kubarenganya umunyagihugu ikavuga ati kino kintu murakindenganijeko cogenda uku n'uku n'uku, kumuha inyishu ukamwahura amasase, sinibaza ko ari wo muti mwiza, kuko iyo bija hose biragusambukana ukisanga ugeze ahantu ushobora kwibaza uti b'abanyagihugu nahora ntwara n'aba banyeretse ibi, naba bariko baranyereka bino bintu. Naro dukwiye gutahurira, ndibaza ko urwaruka ruriko ruravyuka, naho woshobora kubaza uti hariho ukuboko kuba kuri inyuma, mugabo usanga bageze muri ca gihe biga bakaraba abanyagihugu, abajene bize bakaraba bati kubera iki tubayeho muri buno buzima bumeze uku,
ese ubu n'ubuzima igihugu kibayemwo nimba ari bubi ntibwoshobora kuba ameliyore, tutarinze gukonda kuri aba bantu bari ku butegetsi badakeneye kubuvako canke koza abo muri generasiyo yacu bashobora gutunganya ivy'igihugu neza, hakaba ubuzima buri un peu amélioré par rapport ubwo twarimwo uno musi. Bon, nico rero umuntu ashobora kwibaza, nimba uno musi Afurika iriko iravyuka ku rugero nk'uru, ushobora kwibaza ko igihugu c'ubu naco bishobora kugenda gute? Ubwo navuga banashaka gushigikira igihugu c'Uburundi kubera ingorane ziriko ziraba muri Tanzania sinabaza nka jewe nk'umurundi canke wewe mastermind nk'umurundi ko hari intererano niniya wogira kugira ushobore guhindura kubiriko birabera muri Tanzania canke kubiriko birabera mu kindi gihugu. Bishobora kuguha icigwa ahubwo bigenze uku kubera iki? Bon, je nico nagomba kuvuga ngira ngo abandi boshobora gufata akanya ngira ndaza kugaruka.